banywanyi bacu kandi baha ikaze muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo ya 15 Nyakanga 2021 turi kwa gatatu aho tugiye kubagezaho byinshi biriko bivurwa hirya no hino mu Burundi. Mu makuru agezweho cyane turavuga ku y'inkino aho tubabwira agahigo Francine Niyonsaba akoze mu mateka kw'isi nzima, akaba yagize umwanya mwiza ku metero 2000. Ivyo vyarangiye rero umwene icubahiro Evariste Ndayishimiye hamwe n'ubutambukanyi wiwe hari ico bashikirize ku mbuga ngurukana bumenyi bakoresha. Muraza kuvyumva rero akagahigo kaciwe n'uyu Francine Niyonsaba aho yabaye uwa mbere kw'isi nzima. Iminota yirutse muraza kuyumva n'ivyo yakoze aho vyabereye vyose muraza kuvyumva mw'idonido nimuze kuza gucikwa. Turafitiye n'andi makuru mu bisata bitandukanye, reka ngusabe kugira ngo ntuze kuza gucikwa kandi ngusaba kugira ngo uvyonde kuri subscribe canke se abone niba utari wafyondako kugira ngo tuje tubana mu makuru tubashikiriza imisi yose. Ndaguhaye ikaze mw'idonido yacu mu kanya gatoya. Ngenda baramutse kandi mbahereza ikaze mu makuru yacu. Francine Niyonsaba akoze amateka mu kuba uwa mbere kw'isi nzima aho yagize umwanya mwiza ku metero 2000. Akaba yabikoreye rero mwihiganwa ryitiriwe Boris Hazenkovic Memorial ryariko ribera i Zagreb muri Croatia. Izo metero 2000 akaba yabayemo uwa mbere yanikiriye abandi bari haganwa, kandi izo metero 2000 akaba yazirutse iminota 5 n'amasegonda 21. Ibingibi bikaba nta wundi muntu wigeze abikora kw'isi nzima. Umwanya ata wundi mwigeme yari bwawushikirize. N'akahe kajambo rero wo mubwira kuri ivyo ngivyo rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahejeje gukeza Francine Niyonsaba kwiteka ateye Uburundi. Evariste Ndayishimiye yagize ati kw'izina ry'abarundi bose no kw'izina ryanjye ndakeje umwigeme Francine Niyonsaba kwiteka ridasanzwe amaze imisi atera Uburundi. Imana ibandanye muhezagire aguma atera imbere nk'umuzinga. Ni mu gihe abenshi ku mbuga ngurukana bumenyi no mu bimenyesha makuru bitandukanye bashikiriza ko ubu bagisaba ko Francine Niyonsaba yoronswa ikintu kimwitirirwa mu gihugu nk'ibarabara canke ikibuga c'inkino. Ibi vyabaye rero mu gihe mu minsi iheze yegukanye irushanwa rya Diamond League aho yahawe igikombe ca Diama mu mahiganwa yagiye akoramo ibitangaro yabereye muri Amerika, mu Fransa no mu Bubirigi hamwe no mu Busuwisi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rero Angeline Ndayishimiye nawe ntiyafashije kwifata, yahise avuga ko muri iryo joro abarundi cane abarundi kazi turi mu kamwemwe kubera intsinzi ihambaye Francine Niyonsaba atahukanye mu kuba umwigeme wa mbere kw'isi yirutse imetero 2000 mu mwanya mwiza cane twababwiye ari wo iminota 5 n'amasegonda 21. Nta jambo menshi Angeline Ndayishimiye yavuze ko yovuga atari ukumusabira imihezagiro ku Mana. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo ya 14 Nyakanga umwaka wa 2021 umukuru w'igisagara ca Bujumbura Sipi Hatungimana Jimmy yagiranye ikiganiro na musitanteri w'amakomine agize ico gisagara, abatwara amazone n'amakartier hamwe n'abamenyesha makuru mu biro vya mairie ya Bujumbura ariyo Hotel de Ville. Akaba yashikirije ko abagararije ca gikorwa co kubomora inyubako zubatswe hadakurikijwe amategeko bagiye gufatirwa ingingo zituma badasubira guca iruhande y'amategeko, aho ngo bagiye gucibwa kuva ku mande y'ibihumbi 100 kuduga vy'amarundi, kandi iruhande yo hadabu ubutabomoye hazoriha uburyo bwakoreshejwe mu kumubomorera. Kandi ngo mu gisagara ca Bujumbura uzofatwa tubahirije amabwirizwa yo kwikingira umugera wa coronavirusi azohanishwa ihadabu y'ibihumbi 100, nko kuba uri mu bantu benshi utambaye agafukamunwa, abaramukanya bahoberana n'abasomana. Ikindi mu tuzu two kudandarizamwo ubunywero bisabwa gushira ku miryango indobo zirimwo amazi n'isabuni. Abatazobikora bakazocibwa nabo nyene ihadabu y'ibihumbi 100 vy'amarundi. Iyo ngingo ikaba yafashwe kubera ibitigiri vy'abandura uwo mugera biriko biraduga cane mu gisagara ca Bujumbura.
Jimmy Hatungimana yanateye ivyatsi abatera ubwoba abajejwe intwaro bababwira ko bazobagirira nabi, amenyesheje kandi ko bazohanwa nk'abakora iterabwoba. Umukenguzamateka Denise Ndadaye yatowe mu ntara ya Mwaro niwe yatowe gusubirira Njebarikanuye Space Caritas yabogojwe mu mabanga kubicegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka. Umukenguzamateka Njebarikanuye Space Caritas ishirahamwe ryiwe riheruka gukurwa ku rutonde rw'ayadandaza isukari ya Sosumo inyuma yaho atangishijwe ihadabu y'imiliyoni 2 yagirizwa kugurisha ku giciro kinyuranye n'amategeko. Honorable Denise Ndadaye akaba yatowe ku bice 100%, akaba avukana n'incungu ya demokrasi Perezida Melchior Ndadaye. Umugambwe CNDD-FDD ukaba washimye iyo ngingo aho wasohoye urwandiko rutewe ku mukono na Honorable Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru, umenyesha ko ushimishijwe n'intambwe ya demokrasi yamaze gutsimbatara mu gihugu. Umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni yarayahaye umubonano uwuserukira igihugu ca Nigeria mu Burundi Elijah Onyegba hamwe n'uwuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melanie Harris Higgins, aho baganiriye ku bijanye no gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu uko ari bibiri. Kuri uyu wa kabiri, umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni yagiranye inama n'amashirahamwe atandukanye, ni ukuvuga abaserukira amashirahamwe yegukira leta ndetse n'ayaterera umuganda mu bikorwa vyayo hari mu kigo INSP. Intumbero nyamukuru iyo nama kwari kurabira hamwe aho ayo mashirahamwe agejeje kuriha umusaruro ku mutahe wa leta mu kiringo c'umwaka wa 2014 ushira wa 2020, aho yashikirije ko bimwe mu bituma amashirahamwe ataco aterera mu kigega ca leta ari ubwinshi bw'abakozi bafise ubumenyi buke bakorera amashirahamwe ya leta canke ayo ifisemwo umutahe, kandi ngo amashirahamwe amwe ngo ntakora ivyo ategerezwa. Inyuma y'iyo nama hasabwe ko hokorwa icegeranyo kuri ayo mashirahamwe yose hamwe n'intambamyi zose bahura nazo. Hakaba hasabwe kandi ko hategurwa umugambi wo kunagura amashirahamwe amerewe nabi mu butunzi. Ibanki nkuru y'u Burundi BRB ihamagarira abahanahana amafaranga ava mu banki aja mu yindi bakoresheje chèque bancaire kutarenza amafaranga miliyoni 15 z'amarundi mu ngingo yafashwe n'iyo banki ku igenekerezo ya 10 Nyakanga uyu mwaka turimwo. Ni ukuvuga ko amasheke arenza ico gitigiri azokwakirwa n'iyo banki ariko yigwe mu gitigiri giciriye hagufi. Dutandukire amakuru y'inkino. Ihiganwa ryitiriwe Boris Hanzekovic Memorial yabereye i Zagreb muri Croatia. Umunotsi w'umurundi Francine Niyonsaba akaba yakoze amateka mu kuba uwa mbere ku isi nzima agize umwanya mwiza ku metero 2000 aho yazirutse mu minota 5 n'amasegonda 21 n'amatierse 56. Ni wabaye uwa mbere agize uwo mwanya kuri ico kirere mu mateka y'isi. Umugwi serukiragihugu w'u Burundi ku ruhande rw'abagabo muri volleyball watsinze umugwi wa Niger ku maseti 3-1 inyuma yo gutsinda Impaga Tanzania. Akaba ari muri ryahiganwa rya volleyball ku rwego rwa Afrika ririko ribera mu gihugu c'u Rwanda i Kigali, ariko Burundi bwaravuyemwo mu bahiganira igikombe. Ubu bakaba bariko bakina inkino zo kurondera ikibanza ciza.
mu rukino rwa kivandimwe rwabereye i Arusha ku kibuga cyo muri kaminuza yitiriwe Aga Khan University rwahuje umugwi wa Aigle Noir n'umugwi wa Simba Sports Club. Urwo rukino rwaheze Simba yatsinze ibitsindo 2-1 umugwi Aigle Noir. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, mwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.